Bagenzi reka ndabaramutse ndabifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga ni omdishanyima ndabaye ikaze cyane karibu cyane kuri ino shene aho dusangizanya byinshi cyane cyane bijyanye na buno buzima hari umujene umukomediye nkunda kumuvuga ngo ubuzima ni injyankuge ariko rero hari gihe natwe tubugwanira tukabuharanira tukabasha kubaho uko twari tuvyifuza bagenzi uyu munsi no kuri ntaba benshi jenzanye n'inkuru umubabaro nzanye n'inkuru umubabaro kandi mwumve nyine ko mbabaye kuko nkunda gusangiza amahirwe abantu mugabo nkaje zanga abantu nabanibwe bo kumenya ukuri nabanibwe bo kumenya ukuri ana abantu babiri ngiye kuvuga umwe numurundi yarayahombye imiliyoni amajana 3 z'amarundi ushaka kuma miliyoni amajana 3 hari benshi bazorinda bapfa canke benshi bamaze no gupfa batazikoze mu biganza ahubwo atanazibonesheje amaso amafaranga abagenzi ni menshi yari umukomersa yarakoze ibishoboka vyose vire miterambere rarigerako yaragura ama parcelle gwiwe arubaka amazu arakora ama business ariko bagenzi aza guhendwa nuko yumvise yoronka visa yo kuja kuba muri Canada yaragurishije vyose business yiwe yose arayihombya ushikaho yemera kuja gupanga kubera kwazi ngo urega Jessica jindwi zibiri gusa cyane igendera ariko ku munota wa nyuma ntabeje namubajije ibinje kubivuga kubera ko yamaye uburenganzira bwo kubivuga ariko sindababwira uwariwe twahuye ubushize ambye ati ome tega mwana wa mama labo ngurira dufungurwa ari mu masaha ya 13 muri ville mu gisagara ca Bujumbura ni naho twe dukorera hama vraiment numva sindavyumvise umuntu narinze umutunzi afise abakozi ngira ngo bashika barenga 100 niwe savye ngo ndamugurira ibifungurwa Nivyumvise gutyo ndavye nisura mu maso numvise koko ndo kwemera kuja kwicara nawe turagenda turicara turasangira muga numva nari mfise igishika cyo kumva nigiki cyamubayeko niko kunyiganira inkuru yose ko yagenze ukuntu yarungitse amafaranga akarungikira umuntu ari muri Canada wari karamusabira ivyo amusabira kumbe yaramwivye 100% namuzi ni vya bindi ngo umuntu twahuriye kuri Facebook ntuzi ngo no wahehe ntuzi nimba nahoraza no mu Burundi cyangwa atazonagaruka ovet nta kimenyezo na kimwe afise cuwo muntu wari we hari ningiye n'amazina yabona atariyo murazi ko kuri Facebook nshobora kwita Onezimu nitwa Eric bagenzi n'ababeshe ni nkuru yambabaje biteye ubwoba uwo mushinga naye n'abana biwe ntibase ko babaho kubera ko yari yiteze ati ega ndi ukanyuma nta nindwi zibiri zisigaye kugira nigire muri Canada yarasigaye yibaza ati ahubwo none umuntu nawe adashaka kuja muri Canada bigenda gute bagenzi n'ababeshe narababaye ubu ni mu mama twahuye ngaha muri ville mu ndwiheze nayo karambye ati je naragiye muri gihugu ca Turkiya ndagenda nashitse mfungwa nashikiye mu gasho bivuye kuki nawe nyene yaragurishije ivyiwe donc ngo aragurisha inzu akazi yarariko ngo yakora muri banki arakavamo arafata abana biye donc yari n'umudamu umupfakazi donc abana bakiri bato ati twigire hariya twarose ukuntu tubaho baragenda bashitseyo bashitse bapfungwa kiretse abana barabaretse barabashira ahantu gatoya muga nyine yarapfunzwe nta kindi cyabaye atari kubahindukiza ati subiri wanyi Burundi uwe byagenze gute yarose fake visa ya fake ibisa nka hari visa muga batariyo atarigiye ukuri rero ikibazo ngana cengira urana iyo kukubaza ibintu bya ticketing kugura amatike y'indege kujya bookinga namye nibaza nti ni gute bamwemereye itike y'indege kandi visa itari nyayo burya bagenzi nta hantu namwe adakora amanyanga narababaye pe uyu munsi uwo mama urumva yatakaje akazi
atakaza n'ivyiwe no kuvuga ubaraha nagira akazi umunsi ashobora kuba ari kasabiriza ku nshuti yera umuntu yishoboye rero jewe ibintu nje kubabwira bitumye babwira ivyo ni ibintu bibiri icambere nuko bugiye ufise amafaranga wo kwiga kuyakoreshereza iwanyu biba bikunda aha turiko turahunga tuva kugira tuje ahandi ivyo kumbure udafise agatahe byo kumvikana mugo ufise agatahe nagerageza kwiyadapta mu Burundi hararyoshe cyane ufise agatahe ufise amafaranga ufise kubayeho kumbure hashobora kuba hataryoshe ku muntu yabuze icepfo ca ruguru yataye ivyizigiro kumbure ko n'iterambere cyangwa ubuzima bidashoboka mugabo umuntu afise ubuzima umuntu nagerageza kwiyadapta no kuruntu yobaho akoresheje uburyo bwiwe ca kabiri bagenzi bugiye ivy'amaso yabonye n'ivy'amatwi yumvise igihe cyose sukuri no hari abantu bakunze kuvuga ngo navyumvitiye ku radio vyavuzwe wavyumvise umukozi w'Imana yabivuze eske none wabitoje umenye ko ari ukuri navyumvise kuri sinzi vyaciye kuri YouTube hari umuntu je kandi ndamwizeye kweri bagenzi iyo ageze mu bintu bijanye n'amafaranga amafaranga nta kwizerana na kumwe kubaho kubijanye n'amafaranga iri fo ku verify ibintu byose nico gituma je nk'ubuje gutora ngo ndaguha amafaranga nkaca ntora nk'ibihumbi ijana nkaguhereza gutya kireza kuyabika mu fuko yaharuye wowe usanga nihenze naho canke wowe ukihenda naho amafaranga iri fo verify rero amafaranga nta kintu cyo gucuti ndakimiki kwiye kubamo jewe nimba ndaguha tugomba kubikora mu buryo buri professionnel nta vy'ubucuti kandi ngomba kukwizera ngo oyango uyu muntu ndamuzi arasenga yango uyu muntu ndamuzi ni umukozi w'Imana no hageze ku mafaranga no ngo ubucuti nabo hari pe rero kuma information muzohora muronka no kuri Notion twacishije iki kiganiro kivuga ku bihugu bitanga visa ku buntu ku Barundi cyangwa ku gihugu cy'u Burundi mugabo je nabahaye info novuga ngo ni nk'irufatiro ibisigaye ugomba kubirondera ukamenya neza ijana kwijana ko ari ivyo kuko je bindaguhanje kuba ndaguha amakuru make ariko niwa bironde nawe uraza kuronka menshi ikindi bagenzi nko ku bantu bajejwe intwaro nkibi iyo babimenye bakwiye guca babikorera ko kugira ngo abo bantu bikika mu kiza bakarabana bezwe z'abantu bagafatira ku ntege nke z'abantu kubera bashaka kwigira hanze baca babikoresha nk'iturufu yo kwiba abantu bagenzi ivyo bintu inzego z'umutekano zirakwiye kubikorera ko igipolisi kikabikarira kabisa na documentation kabikarira cyane kuko birababaje kumva ukuntu bamwe baba bafite mikoro asanzwe gose ari hasi yitanga virimati reka ndabe ko noja hajya kumure honsumbira reka ndabe ko nogerageza ajya kumure honsumbira iki agace yibwa muri bene ubwo buryo birema birababaje gose birababaje virema ntababeshe nkozi video numva fisi mubabaro mugabo ico nayo ngomba ko informa shari ico ko mukwe kwiga ku verifya inkuru yose mwumvise mukamenya ko ari yukuri no kunda bakunda cyane ino video muyisangiza abandi ntiyagira abandi bibwa muri bene iyo nzira kandi binawe wabimenya naho utaha bye bye.